Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19.31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbekaze mu makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 5 ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu Rwanda igihugu kivuga ko ubuhinzi bukozwe kinyamwuga aribwo buzatuma habaho ukwihaza mu biribwa binyuze mu gushinganisha ibikorwa by'ubuhinzi. Naho muri Nigeria guhera mu kwezi kwa 9 abasirikare mu nzego zose bazongererwa umushahara ugera kuri 80%. Kandi makuru imikino ikipe ya Rayon Sport izahura na Gor Mahia mu mukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup. Imukigwe n'andi makuru agezweho cyane. Safite n'ikiganiro cy'abagore kiza kugaruka ku mugore ukora amavuta yo ku mubiri ndetse n'umusatsi. Ayo makuru ahagarariwe na Chansar Alimani. Mbere gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, Premier ku magenge dutegura amakuru agezweho hirya no hino. Igipolisi cy'Ubudage kivuga yuko catoye drone itwaye ikintu giturika ku kibuga c'indege ca Leipzig. Kivuga yuko ico kintu casambuwe nyuma yo kubonwa n'umukozi mw'ijoro mu kibanza c'imizigo minini minini. Igipolisi kiriko kiratoza kandi ku kindi kintu kitamenyekanye casekanye n'indege kuri ico kibuga nyene. Iyo ndege yaronekaye bukebuke ihejeje guhaguruka ariko irashobora kuguruka itazi neza. Ivyo uko ari ibintu vyabereye hafi y'aho indege za Ukraine zitwara abantu zihagarara. Uburusiya burahakana urukurikirane rw'amadrone aca hejuru y'Ubudagi atabigiye kurusha muri aya mezi aheze. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze yuko misile zo kwikingira ibitero bivuye hanze zisigaye mu bubiko bwa Ukraine ubu zingana ica gatatu conyine kizari zihari mu gihe nk'ico nyine mu mwaka uheze. Yabivuze igitero c'Uburusiya cishe nibura abantu 21 muri Ukraine muri ijoro ryakeye, cane cane mu karere ka Kiev. Ibindi kuri iyi nkuru ntacyo murabireba. Perezida Volodymyr Zelensky asaba abashyigikiye Ukraine kongera ibirwanisho kugira ngo bakore ubuzima, cyane cyane ibirwanisho bishobora kuzibira mu kirere misile z'Uburusiya zo mu bwoko bwa ballistic. Sitasiyo ya gari ya moshi n'iposita biri mu byibasiwe n'icyo gitero, kimwe mu byahitanye abantu benshi muri uyu mwaka. Hagati aho umukuru w'intara ya Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine yategetse imiryango amagana ifite abana kuva mu mujyi ukomeye wa Kramatorsk n'imidugudu iwegereye. Ako karere muri iyi minsi karimo kurushaho kwibasirwa n'ibitero bikomeye by'Uburusiya. Umukuru w'uruganda rwo mu Burusiya rukora amadrone yakomerekeye mu guturika kw'imodoka. Vladimir Chaskovsky, umukuru wa Uralpron ikora amadrone akoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya, bivuga yuko ariko aravurirwa mu kibanza c'indembe. Umushoferi wiwe bivuga yuko yapfuye. Ico gitero cabereye hafi ya Ekaterinburg mw'ijoro ryakeye. Aya makuru mwumva n'aya BBC. Ishami rya ONU riraza kujya ku isi pamo riragabisha yuko igihe cy'imiyaga n'imvura igihe kizwi nka El Niño kiriko kiritegura gushika, gishobora kuzotuma abantu miliyoni 49 bugarizwa n'inzara ikomeye mu mpera z'umwaka uza. El Niño ni igihe cyisubiriza kirangwa n'ubushuhe bw'amazi yo hejuru mw'ibahari Pacifique, ibiheza bidahungabanya uko ibihe bisanzwe bigenda ku isi. Kandi bivuga yuko hari ibyago bishika ku 80% ko El Niño izogira ingufu nyinshi cyane, igashobora no kuba iya mbere ikomeye kurusha izindi kuva mu 1950. Amerika yo hagati na Afurika y'ubumanuko yitezwe kuba mu bizogirwa ko ingaruka zikomeye kurusha ahandi ku isi. Uruzuba n'imvura igwa nabi bitezwe gutuma umwimbi ugenda nabi, gutyo ibiciro biza kurya bikazorusha bituka. Urakoze cyane Premier. Dutangira amakuru twabateguye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye. Mu Rwanda abahinzi barasabwa guteganyiriza ibihe bitungurana nk'imvura nyinshi ndetse n'izuba byangiza umusaruro, ibyo bakabikora mu gushingana
ibikorwa by'ubuhinzi. Leta y'u Rwanda ivuga ko ubuhinzi bukozwe kinyamwuga aribwo buzatuma habaho ukwihaza mu biribwa. Ivuga kandi ko ifasha umuhinzi kumwishyura 40% by'agaciro k'ubwishingizi nawe akishyurira igice gisigaye. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yaganiye na Madame Mahoro Letitia, umuyobozi w'urwego rw'ubwishingizi bw'ubuhinzi mu kigo cya Radiant, amusobanuza impamvu ubwishingizi ari ngombwa. Yamusanze mu imurika ngarukamwaka ry'ibikomoka ku buhinzi riherutse kubera mu mujyi wa Kigali. Ubwishingizi buza buje kwishingisha amara umuhinzi aba yashyize mu byo bari gukora, abafasha amafaranga ye, igishoro, abashoye kugira ngo azabone umusaruro. Ntabwo ajya inama n'ibihe rero, asarura kuko ibihe byagenze neza. Iyo habayeho rero guhomba, ntagiye ku musaruro yateganyaga kugeraho, aho niho ubwishingizi bugoboka. Hari amakuru tuzi ko ibihingwa byose mu byishingira, ibyo mwishingira kugira ibyo mufasha, hari ibyo mudafata. Bijyanye n'amategeko n'amabwiriza tubihabwa na leta. Ikigo cy'ubwishingizi cyo dukora rero ni ugushyira mu bikorwa iyo gahunda ya leta. Ibihingwa bigenda byiyongera bitewe n'ubusabe bw'abahinzi cyangwa se bitewe n'igihingwa urwego gifashamo mu bijyanye no kwihaza mu mirire. Harimo ibigori, umuceri, ibirayi, tukajyamo urusenda, imiteja, tukagiramo na soya ndetse n'imyumbati. Kugira ngo ikigo cy'ubwishingizi kigoboke umuhinzi haba habaye iki? Ni ikintu cyose kiri hanze y'ubushobozi bw'umuhinzi kimuza kugera ku musaruro yateganyaga kuzageraho. Ikiza cyose cyava ku mihindagurikire y'ikirere turacyishingira, tukishingira uburwayi bwavuwe ntibukire, tukanishingira icyorezo. Bamwe mu bahinzi bavuga ko hari ibigo by'ubwishingizi bitanga ingurane nkeya ugereranije n'igihombo cyabayeho, ugasanga igishoro cyabo igihura n'ingurane mwamuhaye. Twishingira cya gishoro umuhinzi yashaka ajya guhinga, niyo nahombye tumwishyura tugendeye ku gishoro yashoye kitatanze umusaruro. Ibigori nk'igihingwa kigwa ahantu henshi muri iki gihugu. Kuvuga ngo umuhinzi ugiye guhinga ibigori, iyo tubaza amafaranga ashora, twategura umurima kugeza ibigori bye byeze. Tuvuga ko byibura kuri hegitari imwe y'ibigori ashora ibihumbi 630 n'amafaranga 450. Ikiguzi cy'ubwishingizi kibarira kuri cya gishoro. Nanahomba ubwishyuze tuzabwishyura tubariye kuri cya gishoro yabariyeho. Ntabwo tuzabarira kuri ya mafaranga yateganyaga y'icyo azasarura. Tureba ingaruka z'igishoyemo. Naramuga asaruye agasarura bike yajyanyije n'ibyo ari bubone, niba twamwishingiye tone 3, akombye mu bwishingizi twebwe tuzamuha 630, kandi yasarura neza tuzabona 1 miliyoni n'igice. Aho rero niho hakiri imbogamizi cyangwa se niho tugifite umukoro munini wo gukomeza kwigisha abahinzi kugira ngo basobanukirwe n'ibijyanye n'ubwishingizi batanga, ko ari ubwishingizi bw'igishoro atari ubwishingizi bw'umusaruro. Namwe iyo mujya kwishingira umuntu, icyo cyizere mukivana he? Mubwirwa n'iki izuba ritazava, mubwirwa n'ikiko inkangu zitazaboneka? Icyo nicyo bita bizinesi y'ubwishingizi, iterambere rya wa muhinzi twishingiye. Kuko uyu munsi ashobora guhinga ibigori. Abanyafurika bakomeje gusubira mu bihugu byabo bavuye muri iki gihugu nyuma y'imyigaragambyo y'amagana bimukira n'ubwoba bwiyongereye ku mutekano wabo. BBC yahuye na bamwe muri bo bahatiwe kongera gutangira ubuzima bushya muri Ghana ndetse na Nigeria. Mu byumweru bishize umubano wa diplomasi hagati ya Afurika y'Epfo n'ibihugu bimwe na bimwe warushijeho kuzamo ubushyamirane, mu gihe abagarutse bavuga ko basize inyuma ingo zabo, akazi ndetse n'ibibatunga. Ubu bageze mu bihugu byabo bahanganye n'ibibazo bikomeye byo kongera kubaka ubuzima bwabo, birimo gushaka akazi, gutunga imiryango yabo ndetse no kongera kwigirira icyizere cy'ejo hazaza. Babwiye BBC impamvu n'intego z'abajyanye muri Afurika y'Epfo ibyababayeho byatumye bahitamo kuhava ndetse n'ingorane bahura nazo mu kongera gutangira ubuzima bushya. N'inkuru ya Thomas Nadi mu ijwi rya Clement Magenzi. Iki ni igihe indege ya mbere izanye abanyanigeriya bagarutse bava muri Afurika y'Epfo yashika i Lagos, umugambi wo gutahana ababishaka. Benshi bari bamaze imyaka bubaka ubuzima muri Afurika y'Epfo, ariko ubw'agatima ko kwanga bimukira kakomera, bamwe babonye yuko nta kundi bimukira atari kuhaba. Richard yari amaze imyaka 15 yubaka ubuzima muri Afurika y'Epfo. Yari afise ikigo gisubiramo imodoka, aragura inzu, ararongora, arabyara abana b'amahasa y'abakobwa. Yari azi ko yaronse amaragamo, hanyuma buno nyene ibintu birahinduka. business. Naratewe ku kazi mbona ko ntagishoboye kubandanya mbeshaho umuryango kubera akazi ntikari kakigenda neza uko byahora.
abitaba imyiyerekano basaba bimukira batagira ivyangombwa kuva muri Afrika y'Epfo, ariko na Richard avuga ko yari yaronse impapuro zemewe n'amategeko ngo nawe nyene yaraburabujwe. Sometimes you find it difficult. Rimwe na rimwe birakugora kuvuga ururimi cyangwa ukavuga ukuntu bo batumva bagaca bamenya bati okay ubu n'umunyamahanga. Avuga ko icambere kinini yatakaje ari gutandukana n'umuryango wiwe na cane umugore wiwe w'umunyafrika y'Epfo. Avuga ko yatakaje ubuzima yari amaze imyaka 15 yubaka. Avuga kandi ko gutangura imirimo gushasha bitoroshe na gato. Numva ataco maze nahora nama ntanga ibeshaho umuryango, ikindi waza cane no kuba ntakibishoboye. Turambiwe no kubona abimukira muva hirya no hino ku isi yose mwanga kubaka ibihugu byanyu. Mu kwezi kwa kane Emmanuel Asamoah umunyagana atunganya imishatsi yarahanganye n'umugwi w'abanyafrika y'Epfo muri video yahanahanywe cane. Iyi video yararakaje abantu ku mbuga hwaniro ituma leta ya Ghana itangura ubwo nyene umugambi wo gutahukana abanyagihugu bayo. Emmanuel yabaye umunyagana wa mbere yatahanywe na leta ya Ghana. Kuva ico gihe yaratanguye iyindi mirimo iyakra afashijwe n'abategetsi ba Ghana n'ubundi mugwizatunga. Co kimwe na Emmanuel umukinyi w'umupira w'amaguru Aden Harris nawe yaragiye muri uwo mugambi wo gutaha. Avuga ko abategetsi ba Afrika y'Epfo batahagaritse ibitero bakora amarondo ko bimukira. If I'm in a country and I'm being chased like nimba ni mu gihugu hanyuma nkayigwa nk'igikoko ataco kimaze urumva ko bica bitera ubwoba. Niba bidashigikiwe na leta canke leta ikaraba ku ruhande ni gute umuntu ashobora kuronka inguvu kurusha inzego za leta? Ivyo biteye isoni. That is ridiculous. Abategetsi ba Afrika y'Epfo ivyo bivugwa barabihakana. Richard muri Nigeria na Aden muri Ghana ubu bariko barahangana no gusubira gutangura ubuzima gushasha. I'm lodging in a friend's house. Ubu mpawe indaro n'umugenzi. Bizomfata igihe imbere yo nsubira kwiyubaka. Be on my feet. Nigeria ivuga yuko izosaba indishi ku bantu bataye ivyabo muri Afrika y'Epfo, ariko Afrika y'Epfo yavuze yuko atana kimwe izotanga. Ghana yaritwaye mu ishirahamwe rya Afrika kuri ivyo bitero kubimukira. Hagati aho Afrika y'Epfo yari yamirije ivyasabwe sentare mpuzamakungu mpanavyaha n'abanyagihugu babiri bo muri Ghana ko yotohoza ku vyabaye kuri abo bimukira. Afrika y'Epfo yavuze yuko ari ukwikika mu kiza. Arakoze cyane mugenzi wacu Kwine Ndukumagenzi. Ni umwanya wo kumva bimwe mu bizaba bikubiye mu kinamico Urunana yo ku munsi w'ejo.